mu bisanzwe yagiye kwitoza objectif yiwe ya mbere sinibaza ko ari objectif yo gutwara umutumba kuko uravye kuva kuba directeur wa Natur ukaje gutwara umutumba sinibaza ko arico cyamutumye ahubwo hari kibanza bariko barahiganirwa cyo kubicegera cy'umukuru w'igihugu kugira basubirire uwitwa bazombanza hitiyeho yego manzura habe vyahitiye avuga nitwanariza tugasanga ivyo ahitiye avuga biteza imbere canke bishira imbere abarundi dukoma amajiti tutugiye kuronga icegera cy'umukuru w'igihugu nyawe nitwabona naho ko ari ibintu abantu bahitiye biyamiriza umenye uti noneho nibisa bigiye gusabirana ni president na son vice president bagiye kuba basa hanyuma batwara uko babibona ubu abari muri ubwo bushikiranganje bose kugira bahembwe bizofata umwanya kugira ngo babanze bimigre baje mu bundi bushikiranganje bubajejwe yego nico cyatumye imishahara d'abord iteba icya kabiri harimwo ico twita deficit budgetaire ya 2025-2026 deficit budgetaire wibuke yuko haba hari ikinogo c'amafaranga leta izokoresha ibidafise rero harabaho ico twita les travaux prioritaires yego ibibanza gukogwa ntasiba ya ngubu ntiworeka guhemba abapolisi cyangwa ureke guhemba abasirikare ngo bikugwa amahoro hari habo mu bushikiranganje runaka rero baca babanza bakamera nk'abibagiwe kubera ya mafaranga hari kinogo babona yuko batazoshobora kuzuza hakiri kare baca babanza rero ibyibanze by'intango cyo gutuma abo muri istebu bashobora no kumara n'ayandi mezi batarahembwa haruhande yuko gukabiga ubushikiranganje bava muri ubu baja mu bundi hari uko hari kinogo cy'amafaranga leta izokoresha benshi bazira ivyaha by'agahomera buno ariko si byo bibafunze ahubwo bafunzwe nuko berekanye ko leta ya neva hari ivyiko iri kwirakora nabi turahera nko kuri Bertie Gahungu yahora akora muri ambassade di Burundi auprès des Nations Unies yego ujya azira yuko umuhungu wiwe ari mu barashe umudamu yitwa Roza mu Kamenge bahawe amafaranga yari afise umuhungu w'umuofisiye dayeri umusuriye tena hanyuma bahabwa amafaranga bisha umuntu leta irabafatira bafunga nawe yari akomindura aravuga ati umuhungu wanje ntiyari gufunguye nk'abandi mu Burundi bahita bumva iryagona bihera ngaho aca bandanya rero akereya ku mbuga nyinshi yandika ibintu byo gutyoza leta ya CNDD-FDD ya Evariste imbwitukura hariyo n'ibindi byinshi izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars. Buy and ship your dream cars. bakunzi bacu turabasuhuje umuherereye mu mpande zose z'isi mwebwe mureba ibiganiro byacu umunsi ku wundi kuri Gasaro News no kuri komeze mukore subscribe mwiyongere nyaboneka tuduge ndi kumwe na Rabini nibisanzwe ni umuntu wacu ni umuntu wanyu ndetse nzi neza ko benshi mukunda bitekerezo bigera bi umeze neza ndaho ndashima Imana n'amahoro namwe natwe tumeze neza izuba ryavuye ewana ibintu ni salama ariko niko kwezi kwa cyo ntaho rirenganye kabisa undi mu kwa cyenda imvura igwa none turashika mu kwa 9 tukirimo ko 8 tariki 26 muri iminsi imvura ubundi kera klima igikwirikiza imirongo myiza ndavuga iwacu sizi ko ngaha ariko byari biri mu matariki ya itariki zitanu gushika ku itariki 10 zo kw'icenda baba bariko barateragira ibigori yego nukuvuga abanyeshuri bahora bafungurura banyuranwa nuko mu mihana naho bariko baratera ibigori
ariko uko imyaka yagiye irahera vyagiye birahindagurika igashikana itariki 20 z'ukwicenda iki ariko apara mu mwaka ndabona ko ishobora gutasura hakiri kare ko hari ibimenyetso vyerekana yuko imvura ishobora gutasura uravye yego ya twikomereze mu makuru atandukanye Rabi nabonye umugabo Murundi Aposo Mbayahagaragiye kwiyamamaza ariko ndetse n'abandi birangira adatowe bamwe bati none se ko tubona ku mbuga ngurukanyana na bumenyi nkuko wege mu byita akunzwe cyane ati twatekerezaga ko ari nako mu baturage bigomba kumera mu bisanzwe yagiye kwitoza objectif yiwe ya mbere sinibaza ko ari objectif yo gutwara umutumba kuko uravye kuva kuba directeur wa Natur ukaje gutwara umutumba sinibaza ko ari cyo cyamutumye ahubwo hari kibanza bariko barahiganirwa cyo kubicegera cy'umukuru w'igihugu kugira basubirire uwitwa Bazombanza hitiyeho yego ico kibanza rero ukwibwirizwa shingiro ririho ryashizweho 2014 plutôt rikuye ryari ryazanywe n'amasezerano ya Arusha rivuga yuko icegera cy'umukuru w'igihugu abwirizwa kuba umuntu umwe ava mu bwoko n'umugambwe bitandukanye n'ivy'umukuru w'igihugu avamo ubu rero twebwe ndazi ngaha ntibivugwa mugabe wacu biravugwa President Evariste Ndayishimiye n'umuhutu wo muri CNDD-FDD byumvikana ko ubwirizwa kubicegera cy'umukuru w'igihugu ategerezwa kuba umututsi cyangwa umutwa kuko na n'umutwa ni mu bwoko butandukanye n'abahutu cyangwa umutwa atava muri CNDD-FDD so kugira rero birukange kwitoza ku mutumba no kugira ngo berekane popularité yuko bakunzwe n'abanyagihugu donc president bizomworohere kuvuga atari ku uyu muntu nawe yitoje ku mutumba urumva afise CV yego yibiciye mu matora nico gituma abo bantu batatu bariko barahiganirwa ico kibanza bose birutse kwitoza mu bukuru bw'umutumba hari Mbayahaga hari uwo batazira kirenge ni koroneri yahitiye atwara province ya Bururi itaraba Burunga hari n'uwitwa Dieudonné nawe no mu profete yego urumva ko ibintu byamaze gucangana ba profete ba apotre bahurira mu kuniganira kuba icegera cy'umukuru w'igihugu nabo bantu batatu rero Mbayahaga rero yaraduzi wabo Imwaro Gihinga kwitoza ariko birangira adatowe yabaye wa kabiri ariko esasi mu bantu ba muri liste y'abitoje atari bake ariko ikazima yabaye kuri liste y'abitoje cyo si ntambamye cyo n'ibintu bisanzwe yego ariko hari ingingo nyinshi zishobora kumugonga zigatuma kijya kibanza bakimutwara hari uko kudatogwa ngo abe umukuru w'umutumba yego icyo ni cyambere icya kabiri bikwirikije ukuri kose ni nkaho Mbayahagara CNDD-FDD yego kuko uribuka mu matora ya ishami rya Iprona yarimwo yavuze ngo n'ahandi aducira umugani ngo inyambara igiki ngo cavuze ngo ntaco natumye ngo rero ngo amajwi y'abantu bose bari muri Iprona banyemera muzotore CNDD-FDD ukabona ivyahiti yavuga asura yirenza yariko arondera kuvugira CNDD-FDD rero ico iyaba bakurikiza ukuri Mbayahaga ico cyari kumukura kuri liste yababa icegera cy'umukuru w'igihugu ariko kubera barabu uri très proche kandi abavugira Mbayahaga arashobora kuba icegera cy'umukuru w'igihugu gusa ikibazo umuntu aca yibaza mbega nabicegera cy'umukuru w'igihugu azohindura iki ku neza y'abarundi tout simplement umwe muri abo batatu woza wese tugenda kuraba mbega azohindura iki ico Bazombanza atakoze yego nico gusa umuntu araba naco ni ntaco kuko ni nkaho burishugwe bateretse ku meza atana kintu na kimwe bazwa uburindiye ko umukuru w'igihugu agutuma ati genda wugurura ishuri twubatse genda wugurure ikinaka canke ngira mu nama yakengereye president asuzuguye akabare watuma ibindi buri kireremeko caho igistati rero uwo bacegera cy'umukuru w'igihugu uwo ari we wese nta kintu azohindura kuri systeme ya CNDD-FDD azobazanywe no kurya nyene no kuzuza CV yiwe ngo yitwe ko yabaye icegera cy'umukuru w'igihugu tout simplement ukabona we mu mboni yawe kuba yatorwa
bikubiyemo gakeya kuba yaba ikigera cy'umukuru w'igihugu. Jewe ndavye ukuntu atonye n'ukuntu yabirondeye. Yego. Urazi ko duhitiye mu kumacano tugonganirayo tuvuga ivyiwe avuga ivyacu. Yego. Biragaragara neza ko ari cyo kibanza yari ko ararondera kandi ashobora kugihabwa. Yego. Kuko Kirenge uwahitiye ari guverineri intara ya Bururi ntibamwidogera ko yatwaye nabi. Oya ntibamwidogera. Uyu Dieudonné Prophète nawe uri kuraraba n'umuntu avugana ubwenge ivyo avuga bivugana ubwenge adashika ko guhuruduka nkuko mbaye hagahuruduka ahurudukira kuvugira CNDD-FDD. Abo rero ivyo vyo kutahuruduka ngo bavuge cyane bavugire CNDD-FDD nkuko mbaye haga bikora biratuma bashobora gutakaza ico kibanza. Kuko Evariste Ndayishimiye uko ndamuzi si umuntu yihisha sinzi ko mubibona. Dare post le prejite ashira y'umuntu ababona yuko novuga ngo ashoboye kureprimanda uwo yita umwazi wiwe. Ndaguha karorero. Nko mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu yazanye umuntu ari très côtoyé kuri FDLR. Twagiye tubisubiramo. Iyo akaba yagomba guhuma amaso amakungu ngo yerekane ko kumbura akeneye umubano n'u Rwanda n'ibindi ntaba yarazanye uriya muntu. Yego. Byumvikana ngo no muri aba batatu bariko barahiganirwa ikibanza c'umucicegera cy'umukuru w'igihugu. Nuze mbaye hagara ashobora gutorwa kubera neva ari categorique azana umuntu abona nyine ko akubita hababaza umwazi reka tubivuga uko akubita hababaza umwazi. Nico kizotuma rero mbaye hagashobora kunesha bajya babiri bandi kuko wewe akaba vice president. Yego akaba vice president. Akaba vice president. Ico bikora gusa nakubwiye ngo nukuraba akamaro mbega zobaje guhindura iki rien du tout, zero out of zero. Nicyo bwo nenge kukubaza nti kuba aramutse abaye vice president ubona hari icyo byahindura kuri navuga politike y'u Burundi. Manzura abi vyahiti yavuga ni twanariza tugasanga ivyahiti yavuga biteza imbere canke bishira imbere abarundi dukoma amajiti tutugiye kuronga icegera cyo mukuru w'igihugu nyawe. Nitwabona naho ko ari ibintu abantu bahitiye biyamiriza umenye uti noneho nibisa bigiye gusabirana ni president na son vice president bagiye kuba basa hanyuma batwara uko babibona. Yego uno bivuga. Yego. Hanyuma se Rabi aho nanabonye mu Burundi ibintu bikomeje kuba byahinduka aho nabanyega abakozi b'ikigo cya leta gitororokanya ibiharuro. Yego. Baheruka guhembwa umushahara itariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka wa 2025 ngari ku kwezi kw'indwi eka nuko kwa munani nta mishahara bararonka. Ubwa mbere abatwara ikigo bavuga ko imishahara yatevye kubera leta ncyashya yashinzwe ati n'ubu imifuka irera. Istebu ni kigo kijejwe statistique ko kivuga. Kubona batarahembwa jewe ndabiha insiguro zibiri. Yego. Ko hari uwo twivuga niwo mu bushikiranganje muri finance. Yego. Arambwira ati icambere cyatumye badahembwa ati ubushikiranganje bumwe budashobora guhembwa nuko iyi leta nshasha bafashe ubushikiranganje bumwe bakabuteranya bukavyara. Donc bafashe ubushikiranganje bubiri bakabuteranya bukavyara ubushikiranganje bumwe. Ubundi bugahindura ibikogwa. Ubundi bugafutwa. Ndagwa nk'akarorero mu bushikiranganje bw'ubudandaji bwarafuswe. Ubu abari muri ubwo bushikiranganje bose kugira bahembwe bizofata umwanya kugira ngo babanze bimigre baje mu bundi bushikiranganje bubajejwe. Yego. Nico cyatumye imishahara d'abord iteba. Icya kabiri harimwo ico twita deficit budgetaire ya 2025-2026. Deficit budgetaire wibuke yuko haba hari ikinogo c'amafaranga leta izokoresha bidafise. Rero harabaho ico twita les travaux prioritaires. Yego. Ibibanza gukogwa ntasiba. Ya. Ngubu ntiworeka guhemba abapolisi, cyangwa ureke guhemba abasirikare ngo bikugwa amahoro. Yego. Hari habo mu bushikiranganje runaka rero baca babanza bakamera nk'abibagiwe kubera ya mafaranga hari kinogo
babona yuko batazoshobora kuzuza hakiri kare baca babanza rero ibyibanze by'intango cyo gutuma abo muri istebu bashobora no kumara n'ayandi mezi batarahembwa haruhande yuko gukabiga ubushikiranganji bava muri ubu baja mu bundi hari uko hari kinogo cy'amafaranga leta izokoresha ikindi nuko Peter Nkurunziza Evariste Ndayishimiye byaranze yuko ndagenteriyuriza sinzi igituma nuko afise defo majera akora iyo agiye mu mahanga urabona ko yiyamira no mu ngendo berube asigara nk'aho yishyize ku ingufuri nk'amafaranga y'amadovize y'agaciro yose asigara nk'aho ayugaye ngo none ngo yogenda bakamukubita kudeta agasanga amafaranga bayatwaye urumva ivyo vyose rero biri mu bituma amafaranga agira ibibazo akaba yicaye afite ubwo bwa kudeta erega umunyakibi yamahunga atakimwirukanye ko bimeze so ivyo bintu bitatu rero nivyo bituma haba deperturbation au point de vue salariale bigatuma abantu bacegwa guhembwa abandi nabo bakamara n'amezi 2 na 3 badahembwa none abaturage se ko bigoye na none Rabi kuba bamwumvisha nyine ko hari impamvu ziri gutuma adahembwa kandi yarakoze ibyo uri kuvuga waganiye n'umuntu wa finance kandi koko biranumvikana ariko umuturage uri aho ngaho utegereje kwishyura inzu ubuzima bwo kubaho n'umuryango we kumwumvisha icyo kintu bishobora kuza kugira iki kuba byagorana ariko nanone ari cyo kintu benshi bahurizo bati byagakwiye ko politike y'u Burundi yakagiye ku murongo ntibigireho ingaruka abaturage zimwe cyangwa se izindi nibaza babirinde nkuko barinze ubukene bw'igitoro babirinde nkuko barinze ubukene bw'amafaranga y'agaciro babirinde nkuko barinze branchement d'argent no gusahura amatungo ya leta kwa CNDD-FDD nta kundi no bikubwira none ndakubwira ngo bagire gute canke ndabahanure ngo bakora iki baje mu myigaragambyo bwa bagira iki no kwicara bakarindira kutabagwa kw'Imana nta bindi nshobora kubona nta yindi voie de sortie hari usivye nuko nayabaheranira Burundi burashobora no kuyabaheranira bagahera kubahemba uko 9 bakaduga bataya yajanye n'ubushikiranganje bwagirenganye bazogira iki bazogira iki bazogwana bazogira greve bazogira iki kugenda mu nzu karira hanyuma amadeni wafashe nayo bakaza bagafata ico bita hypothèque w'hypothèse hari bindi ni ibintu bisanzwe abarundi barabimenyereye uri yego hanyuma se Rabi kuba neva we isaha n'isaha no mukuru w'igihugu ndetse njya mbona muri comment ati rwose niyo yakora iki twebwe abarundi turamukunda kandi koko ni nabyo bagomba kumukunda kuko navuga arongoye igihugu cy'u Burundi kuba iyi saha byo biri mu bintu bimwe bituma atasohoka ngagende ati sana isaha nakurwa cyose naterwa kudeta byo icyo cyo kigaragaza iki ese ntago ariko akunda umuperezida ashobora kwicara akavuga ati isaha n'isaha arabari kumpiga akaba ari nabyo bishobora kuba bituma uyu munsi yarabafungwa wa mugani wawe bakaba hari ibyo bagirizwa ariko mu by'ukuri ugasanga nta naho bihuriye no kuba hari icyo bategurira uyu perezida w'u Burundi neva mu bisanzwe iyo uvuze ngo abarundi bagira komantere ngo baramukunda yego ibiganiro kabisa byinshi ati ni perezida wacu turamukunda kandi koko ni ngombwa nico nagomba guherako nimba bagira komantere bakavuga ati perezida wacu turamukunda nukuri nta ubabujije kumukunda ni nabo bamutoye yego ubwo rero uburinzi itema rinda nirima ntibakunda umuntu ahubwo bakundane n'ibikorwa akora nibabona ari ibikorwa by'iterambere nta kibazo ivyo n'amahoro ariko jewe mbona naho bamukunda wafise ubwoba bwuko bashobora kuba bamuryarya nicyo ndi kwibaza juste kuko nta kuntu wowe uzi kuri aimé par la population by the way ndana bikubwire mu baperezida bose tumaze kuronka mu Burundi niwe mu perezida afise popularité nke ico ntukibaze ngo gute kandi yaratowe gutorwa ntibisigura ngo gutorwa ntibisigura ngo ucukundwa Trump ntiyari yatowe manda ya mbere yego none ntibagize desanalize bagasanga niwe mu perezida yankwa mu baperezida batwaye Amerika bose icyo nibisanzwe gutorwa ahubwo kugira ngo wankwe ntubizi iyo biva ico bagutoreye uhita ukora le contraire mu gihe ico bagutoreye bakuzigamwo batakikubonyemwo uhita uba le président le plus à du monde
yanswe rero Evariste Ndayishimiye ibintu byo kugira ubwoba bigatuma twarana amafaranga y'agaciro mu ntuzeye mu mahanga agiye ngo bomukubita kudeta bijya biranyereka neza ibintu bibiri. Icya mbere niwe muntu yanswe, niwe mu president yanswe mu president twarose. Icya kabiri niwe amaze ariko akora nabi gusoma aba president bose twabonye. Nivyo bimutera rero iki ipfunwe cyo kuvuga ngo yamara barankubita kudeta, yamara barankubita kudeta. Aba bafunzwe nabo abenshi bazira ibyaha by'agahomera buno, ariko si byo bibafunze, ahubwo bafunzwe nuko berekanye ko leta ya neva hari ivyiko iri kwirakora nabi. Turahera nko kuri Bertin Gahungu yahora akora muri ambassade di Burundi auprès des Nations Unies. Yego. Ujya azira yuko umuhungu wiwe ari mu barashe umudamu yitwa Roza mu Kamenge. Bahawe amafaranga, yari afise umuhungu w'umuofisiye dayere umusuriye tena. Hanyuma bahabwa amafaranga bisha umuntu leta irabafatira bafunga, nawe yari akomindura aravuga ati umuhungu wanje ntiyari gufunguye nk'abandi mu Burundi. Bahita bumva irya gona bihera ngaho. Aca bandanya rero akereya ku mbuga nyinshi yandika ibintu byo gutyoza leta ya CNDD-FDD ya Evariste imbwitukura hariyo n'ibindi byinshi. N'abanyana basetse cyane baragiye no kumusaka ngo baravuga ngo imbwitukura ngo na munyarwanda ngo none Rabini aturakoze cyane kubishyiraho mu cyo k'imbwitukura ari umurundi. K'imbwitukura n'umurundi ntibazibabeshe. Urumva? Yego. Ivyo rero bica bimwerekana yuko yabaye contre le pouvoir CNDD-FDD. Kandi iyo umaze kubona umuntu bagira atashe hari ambassade hajya nuko baba bagomba kumwigizayo, baba babona yuko batamwemera ijana kwijana. Umuntu wese uzobona banomye atashe hari ambassade, ambasaderi runaka muri system ya CNDD-FDD nuko baba batamwemera. Yego. Rero nivyo biriko biratuma bafunga umusubirizo. Dufate nk'uyu bataziranyeganyega abantu yishe ntibagira igitigiri. Bertin Gahungu abantu yishe ntibagira igitigiri. Hari uwitwa Bosco yarashe ba bantu b'ibusinde bo kwa ntuze bo kwa Zebiya nawe arafunzwe. Donc haragera igihe bakabona bataba abantu tutabikuye bazotuzanira karambaraye bakabikura. Yareka dukomeze kuyindi. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye, nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito. Bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.